Nabaramukije bakunzi mwese mukurikira imbonesha kure Roy TV nongera ndabahani ikaze mu kiganiro mugiye gushikirizwa nka jewe Jonas Bucumi fashijwe mu hinga bw'ivyuma kandi akaba ari wari kratomanano masanamu abashikira akaba ari Dani Diki Mateo tukaba turi kumwe n'umutumira adasanzwe asanzwe ari umurundi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika arashobora kubidondora kandi tukaba tumuhaye n'ikaze. Murakoze cyane ni Simeon Muzumwami umushinguzi mukuru w'ishira hamwe USA tukaba twaje tuva muri leta zimwe ego turabashimiye rero kandi twongera tubaha n'ikaze kuko ubu rero musanzwe muri mu gihugu cy'u Burundi haherutse indwi yahariwe abadiaspora abo bita abarundi turabahaye ikaze cyane rwose. Murakoze cyane Roy TV natwe turabakunda kandi turakunda igihugu. Ego ni byiza cyane rwose ego ariko rero umutumire nkuko muhejeje kuvuga yuko mukunda igihugu ni byiza cyane rwose ntawe tutabikunda kandi natwe tukaba tunezewe cyane rwose kubabona mwaje kuraba imiryango ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi mukaba mwaje muri abantu mutari bake na cyane cyane abahurikiye mu ishyirahamwe USA. Mbega wiyumva gute kubona kuri mu gihugu cy'amakungu? Ego by'ukuri cyambere no gushimira Imana gushikanye kwaje amahoro batwakiye neza kandi akayaga ni keza tubanezerewe cyane kongera kumva ko turi kuvuga ururimi rutavanze na cyacongereza tumenyereye numva twasanze muhira twisanze ahubwo n'abataje twababwira ko bakumvye. Ego ni byiza cyane rwose. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze harabaye igiteramo kuri La Pirogue ahegereye ikiyaga Tanganyika. Ico giteramo rero na cyane cyari gihurikiyemo abarundi ba muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bava mu yindi mihingo y'isi. Mbega hari ico woba arashimishijwe na kijya giteramo? Ego murakoze cyane igiteramo ndi umwe mu bagiteguye ko nkuko nabwiye umushinguzi mukuru ku rwego rw'igihugu kwishira hamwe USA bivanye n'imyaka twari tumaze dukorana na bibiri twari dufise komite twashinze ngaha mu gihe habaye ikibazo cy'umwuzurire w'amazi cyangwa ibindi bibazo bitandukanye nibo twakwikora ko bagatanga izo mfashanyo bafashijwe na leta. Hama tumaze kubibona tugati rero k'indwi ari y'abarundi bari hanze reka rero tubategurire natwe akarijya kugira ngo tubashimire ku bikorwa byiza badukoreye kandi twongere twiginane n'abarundi bose twazananye baba bari mwishira hamwe natari mwishira hamwe batifuza ko twoganirira hamwe tugasangira kafanta twongera tugasangira n'akajumbo twateguye kuko nyamukuru icyatuzanye muri ubu Burundi kandi cyatumye dukora ujye munsi mukuru kugira ngo bene wacu bitari bwatubone bivanye n'uko twaganira tutabonana. Ego musanzwe kandi muri umunyamabanga adasanzwe mu ishyirahamwe Budi USA. Mbega byo byifashe gute muri make kuri ishyirahamwe? Ego ishyirahamwe Budi USA ku by'ukuri ryaje hageze kandi ryaciye mu bihe bitoroshe. Imyaka ibiri dukoranye ku by'ukuri n'abarundi batandukanye muri iryo shyirahamwe benshi barashima ku ntambwe rigeze kuko nyamukuru kenshi byaratugora mu gihe tubuze umuntu usanga umuryango ku bahimbi 10 cyangwa ibihumbi 15 cyangwa ibihumbi 9 ikibiriraho iyo umuntu yitavye Imana kugira ngo ashingurwe vyatubera umuzigo ukoye cyane muri kiya gihugu. Ariko ishyirahamwe rimaze kuza abarundi baba ibihumbi 2 kaca hamwe bavuye muri leta zitandukanye arizo ntara by'ukuri umwe mu muryango utubatse atanga amadora 10 abubatse bagatanga amadora 20 ku kwezi twarashoboye kwegeranya amafaranga atari make kugeza iki gihe mvuga tumaze guhamba abarundi barenga 16 kandi neza cyane niteka iyo miryango itarusha. Ego turumva yuko mwishira hamwe Budi USA rikora ibintu bikomeye cyane gose. Ubwa mbere turabashimiye kubwimbonesha kuri Roy TV ibandanye batendege kandi ibashimiye. Murakoze cyane natwe turabakunda cyane gose. Ariko rero muri iryo shira hamwe Budi USA mushobora kutubwira imigambi mutekanya gukora muri kazoza muri kino gihe? Ego ikibazo cyiza cyane gose kuri kazoza turafise imigambi ishika kuri 3. Budi USA yaravyaye umwana wayo bita Big ni BIG ni Burundian Investment
coup ico kintu cavutse canke umwana yavutse ni kugira ngo ujya mu Rundi atisanga muri BDUC yaba inyuma ya Etazini yongera agaruke yisange mutena aciye muri BIG. Iyo BIG ikirategura mu mwaka uza gukora ikigwati gikomeye yaba mu Burundi, Australia n'ahandi hose atandukanye kugira ngo dushobore gufasha leta kandi n'abanyagihugu bagiye bavuga ati twe twarabuze aho twisuma baronko bisuma. Ego umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi mbere n'abari mu mahanga gushigikira imigambi y'iterambere kugira hagwizwe umwimbo. Mbega namwe mu ntumbero yuko mu bisata bijanye n'ingenzi amahoteli hari igihe ushobora gusanga abava mu mahanga baba bake basanga amahoteli ariko arahomba ugasanga n'ibibanza by'iratiro ntibironka ababigendera nka mwebwe muri USA abasanzwe baba mu bindi bihugu turetse leta zunze ubumwe za Amerika n'ikakamo uwo batera mu ntumbero yo kubaka Uburundi bugizwe n'itungo. Murakoze cyane ku by'ukuri ikiganiro twakoranye kubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye inyigisho yatanze cya mbere yatubwiye ati musubize ubwenge inyuma mwicare duha umwanya mutoya nk'umuntu ati mwiyumvire kuva muri wisa septembre uko igihugu cyari kimeze hama muce mwongera murabe n'ubu mugire ico mutanze ku gihugu. By'ukuri benshi bararize abandi barababara kuko twasanze hari byinshi bibura. Arongera tubaza ati none mwe ko muri hanze mwumva moterera bene wanyu canke leta iharuru mu ifashike kuko tuje twarabonye by'uramuza umurengera turashobora kuza nk'uyu mwaka haje abarundi barenga ce baba 4,000 amazu y'uburaro menshi yaruzuye bamwe ndetse biranabagora. Kiboneka yuko hari byinshi cyane bikenewe gukorwa kandi atabandi bakwiye kubikora atari twebwe turi hanze. Aricyo gituma notera kamo abarundi bose bari hanze bafise uburyo ntibitinya igihugu n'inyabagendwa kijya twarahuye hariya ujye bumenye twarahuye hariya bijya vyigwa twigiye hariya baravuga amazi arashuha ntibagira ibumbe nibaze twubaka igihugu kanatsinda naratembeye mu bigwati byinshi Nyabugete n'ahandi ndaduga ruguru Igitega ndaduga Ingozi ndagenda Rumonge ndagenda Nyanzarake ndagenda Cibitoki aho abarundi bakomeye cyane ba diaspora bashinze iradiyo yitwa Cibitoki radio mbonesha ikomeye kandi nkongera nkabatera n'akamu n'abandi na Roy TV murabona ko makoze ikintu gikomeye ndazi ko umurundi yashinze iradiyo abahanze igihugu nabo bandi nibaza n'imitahe kugira ngo twubake bwa Burundi twipfuza hajya kuba mu mahanga si ikintu kiryoshe ntiwiyumva yuko uri muhira n'ukuri mu Burundi iwanyeho sogokuru yakuvyaye nasi yataye uruzogi wishira ukizana utarinda ubufuni na buhoro mu Congereza ariko ukaganira n'uwe wanyu ururimi wose. Ariko rero abarundi bamwe ko barabona abandi basanzwe baba mu mahanga nabo bavuga ati cyo ntwarayo nuryoherwa cyane gose hari abifuza kujya mbega ari umwene gihugu basanzwe abangaha mu gihugu cy'u Burundi yoja mu shirahamwe Burundi USA rigizwe n'abarundi bari muri Amerika bigakunda byo bimeze gute muri maka. Ego cyane murakoze icyo kibazo n'abarundi benshi bakimbaje mu nama baravuga ati ku by'ukuri turavye ivyo mukora hariya natwe turipfuza kubashikira kwinjiramo biroroshe cyane uburyo winjiramo niyo BIG yaje iyo BIG yaje nuko umurundi ujya mutoyi no munini ashobora kuinvestinga kuko n'umwana yavyawe na BDUC kanini BDUC ikorera muri Etazini hama ikaziniza gutabara mu gihe habaye ibibazo nkuko bamwe batwaje ati none ko muri iyo twebwe turi no mu gihugu mudufashije iki mwarabonye kuri nkere harabaye ikiza cy'amazi twararungitse amafaranga turagura ibintu bitandukanye na ambasadere Audansi yariho kubitanga benshi byarabashimishije mwarabonye Gatumba harateye amazi naho twararungitse ijya groupe rino iraza gufasha rero twabonye kica atacyo coherera gusa tuvuga ati ni vyiza dushiraho BIG ujya afise umutahe mutoyi na munini yiyumvemo kugira ngo aronke makazi kandi aronke nuko umutahe wiwe kunguka kanatsinda ibihererana ngaho n'ubu turashobora kuzosubira dufashije abanyeshure canke
abantu bo ku bitaro babuze uburyo basohoka ibitaro kubera amabiri yabaye menshi. Turumva ko imigambi ya Burundian diaspora in the United of America yuko ifise vraiment iryo shyirahamwe rifise imigambi idasanzwe kandi n'igihugu cy'u Burundi kikugira tera imbere. Turumva yuko no mu bijanye byo gufashanya murafasha abantu bahitanywe n'imyuzure ya mu Gatumba, naho nyene twumvise ko naho nyene mukora ibikora inka. Urumva nubwo ati mwubaho cyane ego, ariko rero hari akandi kabazo nagira ndababaze, mbega hahirutse kuba amatora ngihe cyaheruka kandi imyaka iheze wahora umunyamabanga wa Budi USA, ubu kabasubira barakugema barakongera kandi ayandi majwi kugira uzobandanye uri umunyamabanga w'iyo Budi USA. Mbega kubera kiwe baguma bakubonga ushobora niya batari banga bigenda gute? Murakoze, ikibazo gitunguranye bagitunguye twari tukitabira ikibazo. Mu camake icyambere n'ubwizigirwa, yego kongera ugakora muri transparency, kubereka umutungo wabo winjiye n'uyu icyo wakoze n'uyu akikoreza akamaso. Hama ikigira gatatu ni uguca bugufi. Benshi iyo ari nyakubahwa yumva yuko ahubwo aba hejuru abandi arabo gutezwa gatoya. Nyakubahwa wemera kuba nyabareka canke gukoreshwa, si wowe ugiye gukora ahubwo ugiye gukoreshwa hamushira mu ngiri cy'abanyagihugu bagusabye. Rero twebwe icyo twasize imbere nkuko leta nkoze bivuga ushira Imana imbere, hama ukageza ubwizigirwa, hama ukerekana ubwo bwizigirwa bwaho buri icyo bagusabye ukishyira habona neza y'abanyagihugu cyane abisha. Ego kuri ubwo bwizigirwa rero uguma ubwirikwa, mbega mu ntumbero yuko abo bene gihugu bazokwamira kwizera, none uwo bemerera ugiye kubakorera iki? Ego murakoze, icyo tubemerera sikindi cya mbere tubasaba kudusengera. Ikigira kabiri tubemereye yuko umutungo wabo tuzowucunga kandi tuzobashikiriza raporo bayidusavye ku bwije bukeye. Turara ijoro n'umurango ku nyungu yabo ku nyungu yacu. Rero tubizeye yuko kizigwa batubonyemo n'ubu tuzobushishikara kugeza tubanezereje amafaranga yabo agakora icyo bo bipfuza. Mu giteramo giheruka kubera kuri Rapiro hari hambavu y'ikiyaga Tanganyika harapfutswe ibitari bike, aho harimo ukuzoteza imbere igisata c'abaririmbyi hamwe n'ibindi. Ugerageje kuraba umutungo wo muri Budi USA, urabona yuko iyo migambi bazoyishika ku? Ego cyane, iyo migambi twiyemeje kuva tugitangura iryo shirahamwe, aho indirimbo nyinshi zavutandukanye kandi abaririmbyi turabashimira. Rero twarateguye neza na neza ko igihe cyabo tuzokora ikintu gikomeye tukabashimira. Ndetse president atwara board of directors uko tuyita hariya yaremeye yuko hari abaririmbyi babiri bo mu Burundi. Umwe ni umukobwa yaririmbye ati uturirimbo tw'ikirundi, hari n'uwundi akunda kuririmba indirimbo cyane z'igifaransa n'icyongereza. Barashitse arabaha umwanya, ariko aragerageza uburyo bwose kugira ngo bazoshike muri Agari Talent muri Etazeri. Rero urumva ubwo n'ubundi buryo turiko turategura kugira ngo wa muziki ndundi zatala abarundi bafise ntiziherere ngaha mu gihugu, ariko zisange n'abandi hariya muri Etazeri kugira ngo iyo nzira igihugu naco kimenyekane. Ego turumva ko mufise imigambi myiza kandi myiza cyane gose, ariko hariho n'undi gwaruka rukiri ruto amatareki yabo ataragera ku rugero rwo hejuru nko kujya kwa ba Big Fizzo Farious, aba Satubi, ba B-Face, ba Larisho, ba Master Ray. Mbega mu ntumbero yo guteza imbere uko gwaruka ruto nako bajya ba Big Fizzo, ba Loliro, ba Natasha n'abandi bo basabiki kugira bajya bato nabo bashobora kugira ku rugero bashitse. Murakoze cyane, nicyo gituma kujya munsi twari twatumiye Fizzo yari ahari na Mukombozi yari ahari n'umuririmbyi yitwa Baba aba muri Arizona yari ahari, n'abo bandi bariho benshi. Ndetse murabona yuko hari nari abari ko bakwita live batakarya bapfa bakizina ryabo abahungu babiruku. Urabona ko bavugije umuziki ukomeye cyane, ni mu ntumbero yo kubereka yuko nabo bakwiye kugera muri ya ntambwe Fizzo yageramo, nabo canke abarimvyi bakomakomeye bagezemo biyumvemo. Rero intumbero yacu ni yahe
duha kaze uwo wese yumva ko agomba gushika ahantu atwegera. Ego kandi byaravuzwe yuko Big Fizzo na cyane ahora akunda gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mumakira neza cyane gose. Mbega hariho ibikorwa mu bamutekanya kuzokorana na Big Fizzo mu ntumbero yo guteza imbere kije gisata cy'umuziki? Ego cyane Big Fizzo vuba bwango atari uyu mwaka cyangwa umwaka uza cyangwa undi mwaka mu hazo biteguye arashobora kuzotegura kaza kuko ibiteramo Leta zimwe. Rero hatwebwe dusanzwe dufite iryo shyirahamwe ry'abanywanyi benshi cyane twamwemereye yuko iyi ntara yose yoshikiramo twiteguye kumwakira kumufashisha ibikorwa kugira ngo bitere imbere. Ego reka tubashimire kandi mubandanye mwubahwa. Mbega none nk'ama media no kugata ama televiziyo ama radio bakora ngaha mu Burundi nayo nyene arakeneye nko kuzamuka. Mbega budi USA hari ico yoshobora nko guterera kubijanye n'ama televiziyo akora ngaha mu Burundi kuko umuntu mbere yuko Uburundi bwandanye gutera imbere? Ego cyane ku by'ukuri icyambere reka tubanze dukeze abarundi bumvise akamo kashika ngaha jewe maze kuzini inshuro igira gatatu narabonye ko kenewe ibintu byinshi kwe guhinyanyura kwe gufasha igihugu cyo gufasha leta gutegetse turavye mu ntango iradio ya mbere twatanguye kumva yazanywe n'umurundi yabaye Indundi TV izanye na nyakubahwa bita Pasteur Bagenzi. Hama turumva n'indi samirizi yaciye iza vuba bwango ari Roy TV. Hama twongera turumva imbonesha kure twongera twumva n'indi imbonesha kure yabaye mu Cibitoke nayo yakozwe n'abadiaspora. Urumva yuko benshi nabo hanze bari kugerageza gukora ivyo bintu. Rero n'uwo wundi yumva yuko afite icyo cyiyumviro tumuha ikaze kutwegera kuko hose birashoboka. Mu gihe se civugo ni birashoboka. Twebwe mu gihe tweretse ahageze n'umwana mukura kugira bamuramure abaza kwerekana isemo ayerekana ati jewe mfise vision mfise kimburike nk'abantu rero mukunda abarundi kandi twipfuriza neza mwifuza kutugera kure mugire mufate mu maboko turiteguye twebwe kubafasha kugira ngo igihugu cyacu kigira isura nziza kandi gire hana ariko bajya batuka igihugu bajya bakora neza ku neza igihugu turabahaye kazi. Muri make rero ngo bamushatse kuvuga yuko yaba amaradiyo cyangwa amateleviziyo akore amakuru na cyane ayagiza neza igihugu na cyane kandi amakuru ateza imbere igihugu, amakuru kandi atuma abayene igihugu bagwiza umwimbu. Muri make ibyo mu bamwashatse kuvuga. Ego kuko nta hoteli bi hoteli zigisanga uko uvuga igihugu cyose nabi kizoguma ari kiwawe uzohindura umurundi ugomba wigira umuzungu ugomba uhindura uko biri kose amaraso yaca mu Burundi. Rero kuvyo babiri kose ni ngombwa dushigikire bajya bagomba ryatera mbere igihugu dushobora gushigikira bajya bavuma igihugu natwe tuba turi kwegera umufu. Nende niza impanuro uha nk'abo nk'imenyesha makuru byoba bikora bishika ugasanga sinzi ngari nko kwihenda cyangwa iki nk'abo byoba bishikira cyangwa byoshikira bobabwira iki mu mbere yo gushikira Uburundi ugume ari igihugu cy'amata n'ubu. Murakoze cyane kandi n'utanga nimwe igitabo cyakora gisumba zose aho ugeze hose uba wahageze kuko igihugu gifite icyo cyaguterereye kurera cyangwa kikakurerera cyangwa kigatuma so cyangwa isogokuruza avukira muri cyo. Rero kubyivyo twasaba yuko iyo ngendo mbi gayitse uyihagarika kuko umunyamahanga hariya ntazoza ngaha yumva wowe kuramuka ibintu by'igihugu acemva yuko kuza azafise ubwoba mugabo mu gihe umweretse ko igihugu ari nyabagendwa azoza ndetse n'ijya mitahereti dusaba yuko twobabwira bakazana azoyizana tabwo. Ivyo bizosha binatuma mbere na y'amahoteli aronka abayagendera ibibazo by'iraco by'imurambya kuza kuringira zikiyaga Tanganyika aho bita kuri beach naho nyene bahagendeye cyane rwose usanga biryoshye cyane rwose. Urumva ni sawa. Reka rero tuvuga aha mu gihugu cy'u Burundi tubandanize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusubira hariya iyo musanzwe muba. Mbega none nk'abarundi basanzwe bari muri Amerika bariko barakumviriza mubabwira yuko cyane mwavuga yuko mu Burundi mwahasanze gute ugereranije n'umwaka n'imyaka iheze? Ego mu ncamake Burundi twabusanze bumeze neza. Mu myaka yahera ibyo twumva ku maradiyo canke ku ma TV
benshi byari byabateye ubwoba ati mu Burundi samahoro mugabo je maze kwishikira ndashobora kuva ngaha n'imodokari kazunguka ubundi bwose nkatasa saba y'ijoro samwa n'ijoro atankomanzi kandi atari ingorane n'imwe ivyo vyerekana yuko umutekano umuseseka. Ikigira kabiri hari benshi batinye bivanye n'ingendo zababayeho gutumira bene wabo gufashanya akazijya bagaca bumva yuko igihugu ari kibi oya akona agatima k'uwo muntu aba afise mugabo benshi wishikiye ku tele nikubona ko imvugo zivugwa ku masamirizi atarizo kuko wishikiye rero no batera kamo kwishikira icyambere kwishikira mu gihugu ukibonera twebwe twashitse tumaze kubona byinshi twari tuzi yuko na president tutazoshobora kutwengana ari umuntu atinyitse mugabo twasanze twisanze nkuko wegeye umuvyeyi tuganirije nk'umuvyeyi kandi wamubaza ikibazo cyose wifuza akakikwishura amahoro n'umutekano rero tubahe ikaze benshi baze dukore twisanzuye kandi kanatsinda ko nababwiye kuva Burundi diaspora ikora ibintu uyu mwaka n'umwaka wa mbere waronsa abarundi benshi binje ngaha baba ibihumbi 4 nkuko president Rojanti yabikoze kandi urabona n'amatora ko yagenze neza nabo gashikiriza intahe ku mugaragaro urumva rero n'amateka cyane gose umva mu Burundi rero nahantu hameze neza cyane gose yawe umuzungu wo hanze ashite ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntabwo twizeye yuko ibintu bigiye kumera neza cyane gose mbere naganda bo hariho ishirahamwe ryitwa Phoenix risanzwe rihurikiyemo urwaruka rujejwe na cyane cyane guteza imbere igisata cy'ingenzi ibijyanye n'ama hotellerie et tourisme ico gisata rero giherutse gukoresha inama rukokoma na cyane kubijyanye n'ukuntu ayo mahoteli yo urumbiko mbega abo bantu barongoye ayo iryo shirahamwe ngo bizeza yuko imigambi yabo igiye gukunda ugerageje kuraba n'ukuntu wasanze cyane nibyo mugiye gusigurira abo hanze ko Burundi ari nyabagendwa yego cyane ahubwo bitegure cyane kandi ntaca ndabavunira n'akago benshi ibintu bipfuza bavuye hanze inzu ya mbere nkuru ni toilette nico ndakibabwiza ukuri kuko mu comment maze kuronka menshi ama toilette bagerageze bakora ama toilette ya VIP ntibaba n'umufuko naho vyo gorana basha toilette bitegure neza cyane kugira ngo twisange nkuko tubibona hariya naho vyo bavyagoranye twebwe hariya hari bigorana ukinjira no muri toilette uri gufungura ukiteguye neza rero nabo akamo tubateye ibikorwa ari gukora twarabishimye cyane ko hari amahoteli menshi twinjiyemo dusanga n'amahoteli ageze ku rugero rwiza kandi rushemeje nk'uvyo abarundi bipfuza bari hanze nabo rero tubatera ko kamo iyo comment bayumve baze babikorere ko nitwagaruka dusange ivyo twifuza byose bikwiye yego reka tusubire muri Amerika nyene mbega abarundi basanzwe bari muri Amerika bijanye nuko Burundi bwotera imbere bijanye n'imitahe wabasaba iki bijanye urwaruka rwishi rurashaka gukora mugabo ugasanga rufise formation yaho bose gukora imigambi garukabura uburyo mbega wabasaba iki abasanzwe bari hanze y'igihugu cyane abari muri Budi USA umuntu mbere yuko bashobora kugira icyo basahirije niba bari kuzana imigambi imitahe cyangwa iki we uwo basaba iki umuntu mbere yuko n'urwaruka rwo hasi bajya usanga bahejeje amashuri usanga baricaye ariko bamwe ugasanga bafite amaforomasiyo bicaranye amasertifika ariko bakabura aho babikorera mbega bakabura uburyo mbega uwo basaba iki abasanzwe bari cyane n'abandi mu yandi makuru icyo nubasaba impereye mu rugo ujya utangura inzara byibanza cyempera indani muri biti yose icambere nuko twebwe icyo tubemereye nuko tugiye gukora ibiganiro bikomeye nabo kuko baradutumye ati gende muzoza mu duhera ko icambere nuko tugomba kubaremesha ko igihugu ari nyabagendwa kigira kabiri nuko diaspora yateguye imigambi ikorerwa kuri buri province uko urabona benshi iyo baje baherera i Bujumbura usanga numba rukubaka ni Bujumbura numba ruzanye alimentation ni Bujumbura ugaca usanga hari iwabo bahibagiye icyambere nuko boyegera abatwara diaspora mu ntara hanze akababwira ujya mugambi bipfuza
bakabereka inzira bacamo kugira ngo ushike aho hantu. Ikigira kabiri nuko nusaba na leta korohereza abantu bari hanze ku bijanye n'amadokima. Ico ni kibazo nasanze kinini cyane ngaha, babigire clair. Hari ibintu bihinduka nk'ubu nasanze kare hari SIP ubarahinduye bagize ubu. Rero abantu benshi barashitse ngaha barajarajara barabura iyo bitumutwe niyo bija. Rero twasaba yuko leta yorohereze abantu bari hanze, duhere muri Etazini, Australia n'ahandi babaho umuco ukwiye, babereka ati ibintu ubu biri en ordre uko nuguca hama bajya bari hanze twisange turi tuza mu kintu giteguwe kandi dufise inkuru ikwiriye. Muri ico gihe uzosanga abantu bari gukora ibigwati bari kuzana n'ibintu byinshi bitandukanye. Abo nabo bahije amashuri bari ngaha nibagwiza ubwizigiro. Pomyerema nico kintu tubasaba. Hari benshi ku by'ukuri twifuza nabo mu myaka itandukanye, mugabo ugasanga ubwizigirwa nibuka arakora umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, ariko umwaka wa gatatu ntuzosubira kumubona aho musanze. Dusaba gwiza ubwizigiro pere no kuri loyalty gwiza ubwizigiro. Nagutumye ati simba hajya ijyanzu yuzuye yifate iyi kamera y'indi kinari ndayibone neza, hama aba bantu babikoze ndabatera amashurwe nabo ndetse ndabaha agashiruka butse kaboneke bikore nko bibasa kandi ku mwanya. Roy TV ndabashimi isaha ntimwayubahirije neza nk'abanyamerika. Twebwe rero twubahiriza umwanya kuko umwanya n'amafaranga. Na cyane gose nubwo ati nimbonesha kuri aba diaspora nyine kuko numva muri aba diaspora natwe kadukora aba diaspora mwubaho. Aha rero niho dusozereye ikiganiro twabateguriye, kandi ndabaha uyu mutumire abanze abasezere. Murakoze cyane, ni Simon Nkuzumwami muraganira tezo wanje bakunda cyane gose mu Etazini. Turabasezeye kuko neza n'iki kiganiro, hama twongera tubaha n'inkuru nziza gukeza Eric president mushasha wa diaspora yaraye yaronse intahe kutwongora muze bane nawe hamwe na Diomedi niwe azokorana nawe cyane gose Etazini. Twaronse natwe inzego zikomeye cyane, muze tubashikikire kugira ngo dushobore kugera kure nuko n'abaheza kiri. Sawa, murakoze cyane. Uri katuma amajwi abashikira ni Dani Dick Mateo, akaba kandi nawe ari katuma afata n'amasanamu, nayo uri kuri micro ni Jewe Jonas Bucumi amenye ku izina rya Japone Jazize. Tuzosubira nkabifuza rero ushonda kuri subscribe hanyuma tuzosubira. Murakoze cyane.